Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwongereye umurindi wo kunyuruza abanyagihugu, kandi bikaboneka ko byose biba biriko birakorwa Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe abizi, kandi bikaboneka neza ko abategetsi bose bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi babifisemwo ukuboko gukomeye cane, kuko nta numwe uri kugira ico avuga kuri ayo mabi ariko arakorerwa abarundi, ndetse benshi bakavuga ko aho igihundi kigeze uyu munsi ari habi cane, kandi benshi bakemeza ko ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye atavuye ku butegetsi ibintu bishobora kugumya biyangara gusumba uko byari byifashe. Turabigaruka ko mu idonido ya makuru turaza no kubabwira amabanga akomeye cane kandi ateye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye ayamaze iminsi amena, benshi bakavuga ko ashobora no kumuhitana, ariko benshi bakagaya abahanuzi biwe, kuko abanyagihugu ndetse n'abanyepolitike batandukanye basigaye bafata Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuntu ufise akarwara ko mu mutwe, ahubwo nyabona bakarenganya abahanuzi be batamuvuza canke se ngo bamuhanure, kuko ibyo ari kuvuga muri no minsi birateye isoni kandi birababaje ku rugero rukomeye cane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, aka ni akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Impanuro ya Perezida Ndayishimiye: amatelefoni mufise muyakoresha basha, aha muyakoresha mwandika ubu message je t'aime sheri uri hehe, mukagira ibi telefoni ni bya sheri shushu gusa. Izo telefoni zopfuma zimeneka kuko ntaco zibamariye. Perezida Ndayishimiye amenyesha ko we yigira kuri telefoni, avuga ko agenda aho aja hose agenda arigira kuri interinete, akababazwa n'abasosiyete abesha ko afise interinete mu gihugu cose. Perezida Ndayishimiye yatanze akarorero ka sosiyete yahinyuje ica imwemerera kumuzanira akamashini gafata neza interinete. Iki ni ikibazo gikomeye cane c'umutekano w'umukuru w'igihugu. Ibyo Perezida ariko aravuga hano birahambaye, ariko biratandukanye rwose n'ingene abakuru b'ibihugu bo mu gihe ca none bakingirwa. Biratangaje ko umukuru w'igihugu wenyine yemeza ko ahamagara sosiyete yigenga ikamuzanira ibimuha interinete. Bene bisigura ko iyo sosiyete ifise amabanga yose ya Perezida Ndayishimiye. Iyo sosiyete yama izi buri sekonda aho Evariste Ndayishimiye atumbereye. Ibyo yandika byose barabifise muri iyo sosiyete. Ibyo byigwa byose akora muri interinete barabifise. Ibyo aganira n'abantu ari hafi y'iyo telefone barabifise. N'ibyo yoba aganira n'umukenyezi wiwe barabifise muri iyo sosiyete, byose barabifite ku rugero rukomeye cane. Murantangara cane iyo mbonye Perezida Ndayishimiye atanga inomero ya Rumiteri ngo abe ariyo abanyagihugu bamuronderako. Rumiteri ishami rya Vietnam ni sosiyete y'igisirikare ca Vietnam, ni ukuvuga ko amabanga yose y'u Burundi uyu munsi ari mu minwe ya Vietnam. Kubera iki abatwara Uburundi badashaka guha agaciro Onateri sosiyete y'igihugu, maze akaba ariho banategurira ingene abategetsi bahana amakuru mu buryo bukingiye?
mu isi y'uno munsi utitwaritse umutekano ujanye no guhana amakuru bisa no kugurisha ubwigenge bw'igihugu. Hariho ibihugu umukuru w'igihugu yokwigenza uko kwa Perezida Ndayishimiye yoca ajanwa mu butungane akagirizwa guhemukira igihugu. Abahanuzi b'umukuru w'igihugu bakora iki? Dufate ko Perezida Ndayishimiye yoba atazi ibi ndiko ndavuga, koko mu bamwegereye nta n'umwe abizi, bajejwe umutekano wiwe nta n'umwe azi ko kwigenza gutyo byotuma anagandagurwa byoroshe cane. Baba batinya kumubwira ukuri canke nabo baramuhevye, canke ni Perezida Ndayishimiye atumva impanuro. Ico bikoze ubukunzi bw'inda bwa bamwe mu bategetsi b'u Burundi bwabatumye kugurisha ubwigenge bw'igihugu mu bijanye no gutumatumanako amakuru. Ibi byose birerekana ko Ndayishimiye rwose ibyo avuga atabizi, kugeza naho avuga ibintu bishobora guhungabanya umutekano wiwe, akaba ariho benshi bahera bavuga ko rwose uyu mutegetsi rwose ananiwe, bakemeza ko igihe kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi, kuko biboneka neza ko ataco ariko arafasha abarundi, kandi bikaba biboneka neza ko nawe ubwiwe ashobora kwikwegera kubera amajambo akoresha ndetse n'ibyo avuga n'ibyo akora. Biratangaje kubona umutegetsi uri ku rwego rwa perezida avuga ko rwose yahawe akamashini kamuha interinete na sosiyete yo hanze y'igihugu. Ni ukuvuga ko abamuhaye ako kamashini rwose amakuru yose y'ibanga barayabitse, igihe cyose bashakira bamugandagura, ndetse n'ibyo ayaga n'umukenyezi we ndetse n'inshuti ze byose baba bifise, aho benshi bahera bavuga ko Ndayishimiye n'abamuhanura rwose bamaze kumuheba canke se akaba atamwumva, kuko ibyo asigaye avuga muri no minsi birasiga ubwenge bw'abarundi, bigasiga ubwenge bw'umuntu uwo ari we wose ushobora kwiyumvira amajambo ateye isoni ashikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuve kuri iyi nkuru, amakuru yacu tabananize ku biriko birakorwa n'iperereza ry'u Burundi ryasubiye kwiha inkumbi. Ndondeza ubwo Christian Mupenzi aracari muzima, iperereza niritange ihumure. Kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu 2024 isaha 11 z'umuhingamo, umunyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura yitwa Christian Mupenzi yaranyurujwe n'abantu bari mu modoka vatiri Toyota Probox yera ifise ibyo bitabona. Christian Mupenzi yakuwe kw'ibarabara rya gatandatu mu Bwiza. Iyi modoka ni nayo yarimwo abanyuruje umudandaza yitwa Guy Armel Ndikumana, nawe yakuwe kw'ibarabara rya kabiri mu Bwiza mu gihe yari avuye ku biro bya polisi judiciaire hari kuwa 8 ukwezi kwa gatanu 2024. Byaremenyekanye ko Christian Mupenzi yanyurujwe n'iperereza. Imodoka yanyurujwe Christian Mupenzi yamenyekanye mu nyuma ko ari imodoka y'icegera c'umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ico cabaye ikimenyetso ca mbere gikomeye ko Christian yanyurujwe n'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma amakuru yo kwizera yashikiriye umuryango wa Christian Mupenzi aremeza ko apfungiwe mu gasho k'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi. Harigeze kubaho igihuha ko Christian agira ajanwe muri parike. Umuryango urajayo urarindira urabura, ariko mu nyuma umukenyezi wa Christian Mupenzi yarishikiye mu iperereza aribonera umushingantahe wiwe, aramushira impuzu amukura. Amakuru dufise avuga ko Christian Mupenzi yari ameze nabi cane kubera amahiri yakubiswe, yoba yariko aravugwa kugira azojanwe muri parike, yarakize inguma. Inkuru idahumuriza. Kuva mu ndwi iheze hari inkuru iriko irahanahanwa mu bakunzi ba Christian Mupenzi, inkuru ivuga ko yoba yaramaze kwicwa. Nta cemezo dufise kijanye n'ayo makuru. Birahambaye cane ko iperereza ry'u Burundi ritanga umuco ku hantu ripfungiye Christian Mupenzi n'ukungene amagara yiwe yifashe. Ntibyumvikana ingene iperereza ryiha ububasha bwo gufungira umuntu amezi 2 n'imisi 16 ritigeze rimujana muri parike. Uko ni uguhonyora amategeko ku buryo bukomeye cane. Hano twibutsa ko wa mbere bahazwa ikibazo ca Christian Mupenzi ari Elifaze Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Uwa kabiri ni Domitien Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati, ari nawe atanga impusha zo kunyuruza abantu mu ntara. Ubundi yama abizi ni General de Brigade Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'iperereza.
uwa nyuma abazwa ibikorwa n'iperereza byose ni General Major Ildefonse Habarurema atwara iperereza. Abo bantu nibave mu gacerere bahumurize umuryango wa Christian Mupenzi bamwerekane. Guy Armel Ndikumana we ari hehe? Ikindi gihambaye twokwibutsa nuko imodoka yanyuruje Christian Mupenzi ari nayo yari yanyuruje Guy Armel Ndikumana indwi imwe imbere ya Mupenzi. Guy Armel we ntarigera asubira kuboneka kuva afatwa. Iperereza ntirikwiye kunuma no ku kibazo ca Guy Armel Ndikumana. Imiryango irakeneye umuco. Iyi nkuru ntiyemeje ko Christian Mupenzi yapfuye, ahubwo isaba iperereza kuva mu gacerere rikamwerekana, kuko birababaje kandi birateye ubwoba kumva iperereza rinyuruza abantu umunsi ku munsi rigaca ribagandagura. Ni ikimenyetso kitabesha ko ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi. Ibinywamaraso byamuka mu muga ingero ibakwiye iri imbere. Burya umucamanza mukuru ni igihe ubu babona ko ntaca bakoma mugabo ngira ntibarabona akarorero k'ibyabaye kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Ntibabandanye gukora ikibi, ariko Imana irababona kandi Imana irabareba, izabakubita ukuboko kwayo amaze bayoberwe aho berekeza. Tuve kuri iyo nkuru irebana n'amabi ari gukorwa n'iperereza ry'u Burundi. Amakuru yacu tuyabandanirize Mugamba. Hari imiryango y'abatwa yihagiye itongo rya leta. Abatwa barenga 60 bo ku musozi na zone Byuya muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi bafashe ingingo yo kwihagira amatongo ya leta ku ngufu kuva mu kwezi kwa Rusama. Bavuga ko abategetsi batahaye agaciro ibyo basaba. Amakuru twahawe n'abo mu bwoko bw'abatwa avuga ko abantu 65 muri bo bihagiye amatongo ya leta ku musozi wa Byuya kuva mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka. Twasabye abarongoye komine tubasaba ko boduha amatongo mugabo biranga. Birababaje kubona dufise abategetsi nk'abo bikavugwa n'abo muri ubwo bwoko bw'abatwa. Makuru dufise avuga ko abatwa bihagiye itongo ry'amahegitari 3 arimwa ibiti bikiri bito by'imikaratusi. Abo batwa basaba ko abarongoye komine babaha isi nk'uko babigirira abandi Barundi. Amakuru duhabwa n'ubujejwe intwaro ku mutumba wa Byuya avuga ko ico kibazo kiriko kirigwa kugira barabe ahandi hantu boshira abo muri iyo miryango. Abakaba basanzwe ari inkehwa mu Burundi bafise ingorane nyinshi kubera bamaze imyaka miremire ari abagenerwa batigera bagira uruhare mu bibakorerwa, kandi bikaboneka neza ko bibagiraho ingaruka zikomeye cyane, ariko abatari bake bagasaba ko uburenganzira bwabo bwakubahirizwa kuko nabo ni Abarundi nk'abandi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko batunganirizwa bagafatwa nk'Abarundi bose. Benshi bakemeza ko igihugu c'u Burundi ubu ngubu kigeze ahantu habi cyane kubera ubutunzi busa n'ubwamaze kurindimuka, kuko benshi bemeza ko wamengo nta butegetsi buri mu Burundi. Abantu bagwaye bakeneye kuja kwivuriza mu mahanga canke abanyeshuri badahabwa imfashanyo buruse bifuza ibyo bariha mu mafaranga mvamakungu barakuriwe kwitura amabanki y'ubudandaji basanzwe babikamwo bakabatunganiriza. Biboneka mu itangazo ry'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB ryo kuwa 30 Mukakaro umwaka wa 2024. Iryo tangazo rimenyesha ko umuntu uwo ari we wese ko afise uburenganzira bwo kunguruza konti yayo mafaranga mu banki iyo ariyo yose. Uyu ngo arayibika ko amafaranga akabikora canke akarungika mu makungu avuye muri iyo konti. N'abafise imigambi yozana amafaranga mvamakungu canke yogabanya isohorwa ryayo bararekuriwe gusaba ingurane y'amafaranga nk'ayo mu mabanki. Ishirahamwe Parisemu ryishinze kugangurira abantu guhindura ingendo rirashimishwa n'iyo ngingo, rivuga ko ituma Abarundi bose bagenda kuzana amafaranga. Faustin Ndikumana rirongoye asigura ko abashorera ibintu hanze bashobora
kubyijukira kuko bazoba bazi ko ayo bazanye ari rwabo bayakoresha ico bashatse. Asaba ko n'abanyamahanga bakoroherezwa kwinjiza amafaranga mu gihugu ko nabyo birafasha cane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.